Karibu cyane bakunzi ba BTV Burundi n'abakunzi b'ikiganiro Bila Show ndaramutse nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro nko musanzwe mumenyereye ni Jane Akazi Jean Negrita ndakibashikiriza guhera isaha 9 gushika saa 10:30 kugira ngo ibintu bigume bimeze neza tubaha indirimbo ndetse tubaha n'ibiganiro byiza rero turi mu ndwi yahariwe umukenyezi ni iki hari abakenyezi benshi baduha indirimbo zaturyoheye cyane turi ku munsi wa kane tubibutse ko ku munsi wa kane tubaha indirimbo za kera ariko no twashimye kubaha amakuru mbega bagiye he byagenze gute hari bitavye Imana hari abakiriho mugabo batakija mu mwuga wo kuririmba batakikora umwuga wo kuririmba bafise ubundi buzi rero tuzaze kuganira byinshi eka tuzaze kuganira n'imigwi ndangakaranga ya kera ubunye sinza hano bagiye uno musi tuza kuba turi kumwe na DJ Rafa taza kuvuganira byishimira muzi ko amaze iminsi myinshi cyangwa imyaka myinshi mu mwuga wa entertainment cyangwa mu mwuga wa industry cyangwa mu mwuga w'abakora ibikorwa mvabwenge mukanye sase ndamwakira kugira ngo tubaganirire bike muri byinshi cyangwa kundirimbo nyinshi twagiye turakunda zarimbwe n'abakenyezi gusa ndabibutse ko zakukora ku bakenyezi gusa atamugabo no musarimwe cyankeje murakoze cyane Mukanyi sasa nemeje kwabwiye yuko ngira nakire umugenzi wanje Raphael Nyandi cyangwa DJ Rafa umusaza umenyereye ko amaze imyaka myinshi muri bino bikorwa biranga ibikorwa mvabwenge cyangwa entertainment ndaguhaye ikaze urakoze cyane mabuja umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi no kubahiriza agateka kacu urakoze cyane umeze neza cyane ndashima yego cyane turi mu ndwi yahariwe agateka mugabo hajya tuvuze ngo turi mu ndwi yahariwe agateka k'abakenyezi cyangwa uburenganzira bw'agateka k'abakenyezi nuko bivuga hajya nituba tugende nagira agateka k'abakenyezi turakama agateka k'abakenyezi kari iminsi yose kuwa mbere gushika ku munsi w'Imana tariki 1 gushika tariki 31 kwezi kwa mbere gushika ukwezi kwa 0 gushika ukwezi kwa Kigarama kuvuga iminsi ya 365 yose iminsi y'agateka k'abakenyezi agateka k'abakenyezi agateka k'abagabo agateka k'abana agateka kabose iminsi abantu twese twamana dufisa agateka mugabo hariho akandi gateka cyangwe numvuga ngo 3 hajya woze ngo 3 dola femme tuba tuvuze gute agateka k'umukenyezi kubahirizwe agateka k'umukenyezi kubahirizwe mu bisata byose mu ngo mu kazi ka misi yose mu mpano zabo mu bwigenge bwa misi yose mu miryango umukenyezi bamubahirize kuko turazi neza yuko abakenyezi bashoboye kandi ariho abantu bavuga bati umukenyezi afise amaboko igihumbi niwe ateka niwe avoma niwe atanga indero ku bana kenshi bari kumwe n'abana niwe kenshi nk'abakenyezi babirimizi hari ya ruguru niyo usanga zindukana isuka agiye kurima niwe aja kubagara niwe aja gutera niwe aja gusoroma urabona ko umukenyezi afise ibikorwa ntangere mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'imiryango mu iterambere ry'ubuzi yaba ubuzi bwa leta cyangwa ubuzi bw'abikorera utwabo umukenyezi ego mu iterambere ry'umuziki navyo nyene ariko kandi na cyane dukurikije yambona kazoza yacu yanye n'icubahiro mukuru w'igihugu 2040 Uburundi bwifashe 2060 Uburundi buteye imbere ni kuvuga umukenyezi ategerezwa kuba muri centre ya vyose kugira ngo kumbure atrase iyo mbona kazoza kugira ngo tushobore no kwishikako rero urabona neza yuko umukenyezi iyo ni karahara mu ruganda ntibacura rero no mu muziki nuko nyene turabonye abakenyezi batandukanye bagiye baritangira abandi bagiye barafasha ariho groupe mabano murayizi ariho abakenyezi bariho hajya bagiye barafasha cyane kugira ngo uwo mugwi ushobore gukomera ego turabonye n'abandi bakenyezi batari bake bagiye baritanga mu bijanye no kuririmba gushika no munsi
ubuze umukenyezi ni umuziki utagira umukenyezi si umuziki musanzwe no muri handi bavuga ati mutuvyiniro habuzemo umukenyezi n'ingorane urumva bate igirwa n'umukenyezi umunezero wose imanza zitagira umukenyezi hari akantu kabura iyo kundi bavuga ngo umukenyezi nishugwe umukenyezi abakenyezi shaburya bari muri byose n'imanza nyezi y'amanza twita ko ari imanza mbi yabuza abakenyezi kugira ngo basi berekane yuko bafise umubabaro kwa abagabo kenshi urasanga bikawusha ariko iyo abakenyezi babonetse nibo barira cyane kurusha abandi urumva yo abakenyezi ni muri byose mu munezero mu marira no mu maeglise nibo impwemu za mpwemu yera zo mu ndimi nibo bavugishwa mu ndimi cyane abakenyezi gusumbya abagabo mu mitima ikomanta yabuze ugiye no mu bintu by'ibintazi yariya abakenyezi usanga iminsi yose bari ibintazi ushatse kuvuga bya bintu usanga usanga aribo bajya imbere bazimbere abantu so umukenyezi umuntu n'ubuzima nk'uko yabicishijemo avuga ati ko hari abakenyezi bafashije mu iterambere ry'umuziki ndetse banaturyoheye badusohoreye uturirimbo tumeze neza turyoshe n'ubu tukuririmba ahatandukanye turahera ku muririmbyikazi Sibile hajya ubu kimwibuka neza yego Sibile bere no washima si no muri generation ya kure cyane ni generation y'intango ya 2000 ndamwibuka cyane Menyamedi gitangura imbere yuko Menyamedi gitangura turabona indirimbo ziwe kumbonesha kure y'igihugu batarazana by'amaklipe nyene agezweho baririmba ku gitambara ukabona akaririmbo ariko iragira atera intambwe ikomeye cyane Menyamedi ikomeye nawe nyene baziko yagiyemo hanyuma Sibile yafashije byinshi mu muziki w'u Burundi murazi ikintu cha Pama Award yari mu bamwe bashoboye gufasha kugira ngo Pama Award ikomere mu Burundi abanivyi benshi baragiye guhiganwa muri iryo higano bararonka n'ama award urumva ko nimwe baririmbye kazi nawe nyine bagize ico bafashije ku mushinge canke witerambere ry'umuziki w'u Burundi
mwejeje kumviriza no gukurikirana indirimbo y'umuririmvyikazi yitwa Sibile Cishahayo. Muri kano kanya sanzwe aba ari mu gihugu cy'Ububirigi, mu gihugu cy'Ububirigi yego. Ariho groupe nkunda cyane yitwa Umudeyo, Umudeyo n'abakenyezi baririmba neza cyane, ni intambo z'ikirundi ziryoshe cyane. Ni indirimbo yitwa Teremuka. Urumva kuko deja bamwe muri twebwe twateremutse, guteremuka urumva ni kumanuka. Teremuka uvuye ruguru uja mu gisagara. Yaje mujini ndazi jameni teremuka teremuka rero. Teremuka rero nakarimbo ka groupe Umudeyo katuyikurikirana nyuma mukanya. Warigeze kwitanga umaze kuja hano muri boîte akayishira ariko iyo ndirimbo icyo numva neza 10 ni kuvuga iki iminsi 10 urakoze cyane ego 10 oya ni Kirundi kivanze n'igiswahili. Mudeyo Teremuka. Teremuka muyo
kabyine teremuka ndi mu runyanya jerema ndi mu runyanya kwibarabara ndi mu runyanya shagasha ndi mu runyanya kwibarabara zoheba ngende mu jini jame teremuka naje mu jini ndahazi jame teremuka teremuka teremuka. Umuntu gukurikirana teremuka cha tujahe ndavuga simvura yemwe murantunga ni indirimbo ya mama Hasco benshi niko bamuzi kuko afite umuhungu yitwa Hasco yitwa Jade ito Roza twagira Yezu Roza ni numwe mu ba nuvuga mu banyampano bakomeye cyane igihugu cy'u Burundi gifise ubwa mbere na mbere yari mu mugwi amabano umuntu yakoze cyane mu kiganiro cyitwa umubanyi niwe muryango yamurakiye cyo kiganiro cyo umubanyi niwe muryango sasa ariho umugore yarafise role ikomeye cyane ndibaza ari actrice principale itwande mukamuntu so arakinu tu sketch twinshi cyane turyoshe numu actrice akomeye cyane mu kuririmba mu gukina ama sketch tu documentaire duto n'ibindi byose bijanye n'impano nyamareresi akomeye cyane reka rero iyo ndirimbo yitwa gute ndavuga simvura okay uravuga si wewe ndavuga simvura yemura numva muri karaoke iyo rero muramwita ugeze kuri zinga Bankazine ni sawa nacho baba pole yego mpore tukwikirane ndavuga simvura we naci reka tukwikirane mu nyuma yacu tugarukana
babyita kuvuravura nukuneganega aho waneguye uyora washeshe mpore wigize bigomba kutigomba gusa ubuhumbu bukakugaba ingaruka yabyo uzoyibona ukuravye cane akubwiriza kwikwiza nyabunike buke ukebure n'abandi ndavuga simvura yemwe muranyumva ibwirwa n'icumba nawe bazirikana ndavuga simvura yemwe muranyumva ibwirwa n'icumba n'ivyo bizirikane yora washeshe vyaraze yasambuza mugenzi wiyandarire yora washeshe vyaraze yasambuza mugenzi wiyandarire yora washeshe vyaraze yasambuza mugenzi wiyandarire Okay, twakurikiye indirimbo ya Madame Rose Twagirayezu. Mama Rasco, big up sana. Ego cyane gose. Muri numwana wiwe arahezagiwe. Cyane. Nayo nyine yaciye muri entertainment ubu umuntu organiza ama concert. Biteramo wararaye. Top. So, ari indirimbo yitwa y'umugwi club gira amahoro ngoma ruhindangani kahise kwibenga ngoma ya ruhinda mazuraka oya masinda bavugira byo mutavuze je n'ibintu byo kuririmba sivyiwanje ndabyitamo gusa si byanje mpfa kubyinjiramo gusa agenda mama ya ruhinda simbira kwisoka guru mutaka mama ya ruhinda guru budede bumwe bwo munda mama ya ruhinda gura mafuti ntake nagahama mama ya ruhinda gura nyerera gura nakagufu mama ya ruhinda mahera hera taguzi birezi mama ya ruhinda rarira maza shaka gusaba mama ya ruhinda Chondima mama ya ruhinda mbwirira dawe nsibe kugenda mama ya ruhinda ndaro yumunsi nyage nabandetse mama ya ruhinda ndina kajambo mama ntarabaza mama ya ruhinda ndare natwenga sezerurunganwe mama ya ruhinda ntara ntabaye jo buca zingura mama ya ruhinda mama ya ruhinda kanyoni karitse kwibenga mama
yigwa ararema ngoma ya ruhinda nzoza tuyage duce makeyama ngoma ya ruhinda yage kibondo ngende giciye ma ngoma ya ruhinda sohoka kiyagugiye nk'abandi ma ngoma ya ruhinda bashingizi hanze ndumva ko bashitse ngoma ya ruhinda ngoma ya ruhinda kanyoni karitse kwibenga ngoma ya ruhinda umuyaga uratura karuza ngoma ya ruhinda nzoka nzogira sinabizima ngoma ya ruhinda saza nje nkunda je ndaruhayinda ngoma ya ruhinda ndengeye hirya mu rugo rw'abandi ma ngoma ya ruhinda sinzi kazoza sinzi bizoshika ngoma ya ruhinda sinzi imigenzo sinzi imigambi ma ngoma ya ruhinda urasi mbundabishamba ntiringure ngoma ya ruhinda uraza tuyagirungu ntirinyice ngoma ya ruhinda nziyicurikira nicure kuzama ngoma ya ruhinda nzoyaga ninkanyage nivomo ma ngoma ya ruhinda ngoma ya ruhinda kanyoni karitse kwibenga ngoma ya ruhinda umuyaga uratura karuza ngoma ya ruhinda nzoka nzogira sinabizima ngoma ya ruhinda ciwe ndagiye mama murampevye ngoma ya ruhinda kigema kazuti nakabayima ngoma ya ruhinda we waragiye kwishura inkwano ma ngoma ya ruhinda mbwirire data utaragusezeye ngoma ya ruhinda rabi bitaha amenye ko ndungitse ngoma ya ruhinda siba ikiyago yibuke zanyana ngoma ya ruhinda ruga rurabe mvuyemo rwuzuye ngoma ya ruhinda nzopfa nzokira sindabizima ngoma ya ruhinda ngoma ya ruhinda kanyoni karitse kwibenga ngoma ya ruhinda umuyaga uratura karuza ngoma ya ruhinda nzopfa nzokira sindabizima ngoma ya ruhinda. aha turavuye muri ngoma ya ruhinda kanyoni bigosha je ndi kumwe n'umugabo yavuze yuko nivyo kurimba atari vyiwe no gutamba sigwawe no kuvuga ntaco reka twumvisha amatwi urihangana mwana niko zubakwa naraye mu nduru itwa uwinyota riziki urihangana mama niko zubakwa ari buraya ari mu gihugu cy'ububirigi nawe nyene nka Sibyl n'abandi umwe mu baririmbikazi bakoze cyane mu karaoke je ndamuzi aririmba muri eglise hanyuma aragaruka muri karaoke afise impano ikomeye cyane kandi afise témoignage ikomeye cyane Riziki aka témoignage gatoyi naramukoresheje ikiganiro imyaka 10 iraheze yavuze ati agiye kuririmba muri Odeon umunsi wa mbere agiye kuririmba muri karaoke urabona ko agendana ubumuga ashitse kuri karaoke abantu bose bavuga ati nkone nibiki baravuga bati aho ya aragenda basi abantu bavuga ati ndirimbe wapi vayo toka ndirimbe oya ntibishoboka umva ntibari bwabana mumenyere umuntu aje nyene gendana ubumuga bagati yaje gukora iki basi acara bashavuga basi ndabasavye n'ukuri ndirimba karimbo kamwe konyene hanyuma ncengenda basi bacha baramwemerera kamwe sawa kamwe cugenda acara zaje aririmba indirimbo ya Whitney Houston no aririmba indirimbo ya Mariah Carey aririmbye indirimbo abantu bose hariya barakomendura bati bo nindi ndavuga ati bari abasabye akaririmbo kawo konye ndahejeje ndagi oya ako karirimbo kamwe nyene niko nasavye aca rigira abantu bose basigara bumva Shell de Pool urumva rero ako ni katemwanyaje gato inagize kwa Riziki yampaye igihe namukoresheje ikiganiro heze imyaka 10 hari muri 2013 ndibaza uba presque imyaka 10 so tumvirize rero akarimbo kiwe kitwa
niko zubakwa ego Nubwo hari abantu ego benshi batavuga niko zubakwa nikuvuga umunsi wahariwe agateka ka ukuvuga uvuze niko zubakwa naho ariko nukuri vraiment niko zubakwa none siko biga none urabihindura Sakambakiye ku mutima ico gituma namani ntimba kugira ngo nshira amazina nyene y'umuco wanje yemwe bavyeyi mwabitse ibanga ryo kubaka mukurushinga kuva kera nabasavye impanuro aha mumbona nubatse nkiri muto sinzi ko yobara amahirwe canke kuba ingorane tugitangura kubaka namubona umwanya wose warayaga dushira hamwe urugo rugahimbara abavyeyi amagera byarageruye uko iminsi yakaremwe mu ndwi ndamubona rimwe jewe ngirende urihangana mwana niko kuzuba kwa mama zirananiye urihangana mwana niko irirwa mu nduru nkarara mu nduru mama we urihangana mwana niko kubitwa nkashaya buri chongira urihangana mwana niko uyu mugabo mubona jewe arananiye urihangana mwana niko uyu mugabo mubona jewe arangoye urihangana mwana niko mama munduru nkarara munduru mama we urihangana mwana niko zubakwa Tatasha zanzaniye umushitsi akamutwara mu cyumba cy'abashitsi nawe akararayo buke akambyura mu gaturuturu ngo byukushusha amazi umushitsi yoge amwicaye agende mukobwa utarayoga ngayo utanguye kuyarira uragabe uhisha ubwari nyoko ntiwarama ubusimbi busangiye amajanja ntibuhishanye amajambo reka mbwire gito canje icyo ubundi cyumvireho uraba wumva wowe uri mu bigero ntiubarigwa kuzuba kwa mama zirananiye urihangana mwana niko irirwa mu nduru nkarara mu nduru mama we urihangana mwana niko kubitwa nkashaya nkabura icyo ngira urihangana mwana niko uyu mugabo mubona jewe arananiye urihangana mwana niko uyu mugabo mubona jewe arangoye urihangana mwana niko mama munduru nkarara munduru mama we urihangana mwana niko zubakwa ngize ndamukoma niko zubakwa ufise radio niko zubakwa nakuguriye televiziyo niko zubakwa umwana urafise niko zubakwa abagora ni mushima urihangana mwana niko zubakwa navugana n'umuboyi n'umuyaya mwana niko zubakwa mama ndababara niko zubakwa ewe ndatunuye niko zubakwa ewe nirikwa niko zubakwa nduko nobi niko zubakwa
Okay, niko zubakwa ni umuririmvyikazi Riziki Unyota. Reka dukurikirane kandi kari mu umuhisi Sylvain umwe baririmvyikazi nawe nyene baririmbye indirimbo iryoshe cyane, ni indirimbo ifise amajambo akomeye, kwibuka iyo wavuye no gushima no gushimira uwakugiriye neza. Ni ikintu gikomeye cyane ko kenshi ani wagende zanyibuka cyane. Nzora ntonda muri Western. Ndashaka mu kwezi kurangiye kweli. Reka ndondere karangamu. Ndaweka nta niyo pisi. Okay, so ni namajambo nkora mutima cyane cyane yuko iyo umuntu akoreye iciza ni byiza kumwibuka. Urashobora kuba udafise n'amafaranga ariko ukibuka yuko ari umuntu kanaka yigeze gukora ikintu mu buzima bwawe. Ashobora kuba atakiriho ariko uwo muntu arafise umuryango, abana, arafise abacuti ba hafi bavuga ati papa wanyu yarigeze kungirira ikintu. Nka twebwe dusoma ibintu bya Bibiliya. Ari umwami yitwa Dawidi. Dawidi yarigeze gushimira umwana. Papa wiwe yageze kumugirira iciza. Ivyo niko ndavuga rero ni Bibiliya, ni Bibiliya. Ibintu sinshaka kukubwira umurongo kugira ngo uze kurondera cyo usanga bariko baravuga inkuru za Yesaya kandi bavuga umva shaka ni Bibiliya. Gusa birimo iyo nkuru irimo yego sa. Ico nico ngombwa wundi. Wibuke ushime. Twagiye rero.
turacabandanya turavuye kuri wibuka ushimwe turagiye kwa Kajanine n'umuririmbyikazi avuka hariya ni mu ntara ya Gitega yitwa Kajanine siko Kajanine numwe baririmbyi bavukiye mu ntara ya Gitega Kajanine umva iryo zina Kajanine usanzwe yitwa Janine ariko kubera yarafise imbaga ntoya baca bamwita Kajanine kajya umva kajya Kajanine umva bagacayindura ko izina yiwe ya sene yuko to Kajanine umva Kajanine yafise iyo style yakunda nyine yo kutambara ibirato iki na style yiwe nyine ariko ubarambara ibirato icyo ndirimbo yiwe baririmba gute maisha Jei mama n'urukundo ihorere ora mami ihorere urumva ni affection iri hagati urukundo ruri hagati y'umwana n'umuvyeyi wiwe siko mama umva mama ni Kajanine kenshi yaririmba indirimbo zirimo indimi tutamenyereye ari Igiswahili kashina mu Gifaransa cyongereza n'izindi ndimi zo muri Afrique de l'Ouest numwe mu baririmbyi kazi bamaze kuronka chance yo kuja muri scène internationale za Buraya n'ahandi muri kino minsi ariho polemique ikomeye cyane yaje ari kigo gikomeye cyane ashaka gutanguza mu gihugu cy'u Rwanda so ni ibintu azokorana cyane kumbure avuye hariya azocaza ngaha hanyuma avuye ngaha azocaja n'ahandi ariko kandi kumbure ubumenyi mu gisata c'umuziki ugwire mu bantu na cyane kugira ngo umuntu akora ibintu afitiye ubumenyi urafise impano siko Imana yaguhaye impano ariko iyo mpano yawe wishiramo ubumenyi ucushika kure cyane siko wavyumvise twagiye rero n'indirimbo yitwa mama Maisha y'umuvyeyi n'urukundo
ubu rero tuje ku muririmbyikazi yitwa Emerance Amy. Emerance Amy ni umwe mu baririmbyikazi b'abarundikazi nawe nyene azi imyaka myinshi si muri generation y'ubu benshi bashobora kuba batamuzi ariko ari indirimbo yiyo yaririmba yitwa Yambogorera. Ni indirimbo yaronse muri festival Sika, yaronse best video muri festival Sika ari mu gihugu ca Benin. Rero iyo ndirimbo Yambogorera reka tuyikurikirane. Ego nawe nyine amaze guserukira Burundi mu bice bitandukanye by'isi. Reka dukurikirane indirimbo yiwe yitwa Yambogorera. No munsi n'umukenyezi gusa tuyaga turasubira ku muririmbyi cyangwa turagiye ku muririmbyi Miss Nono. Indirimbo yiwe Hora ni indirimbo twakoze twiga mu mayago. Miss Nono nawe nyine amaze n'imyaka myinshi yagiye mu bindi bintu. Nyuma yuko yakoze ubugeni yaragiye kwiga muri Chine aragaruka, sinzi ko yagiye mu Buhindi, sinzi ko yagiye umva tushavuga ko yagiye za Aziya yagiye muri za Aziya aragaruka muri za Afrika. Hanyuma rero indirimbo yiwe ni indirimbo yasubiye mu misanzu, ni indirimbo yayamyeho abantu benshi bagiye barayisubiramo. Twabonye na Sibile Cishahayo yayisubiyemo. Ni indirimbo yitwa Hora. Ni uruvyino Igoma yagwa twavuze mu mwaka wa gatandatu kuva kera. Nurahora ngwinginge abana baringi hora murima wisangiza. Yeah. I'm Miss Nono, Dania my bubble record. I know production. Hora hora ngwinginge mana yakumaye ichoma tugahura buhure nukukama naitenga naitega ibibondo naitatira n'ukuntu nayorota birenzi. Urahora ngwinginge abana baringingwa
twavuye kuri Miss Nono tujya kuri Miss Erica. Rest in peace. Muririmbyikazi twabuze mu mpera z'umwaka w'2023 numwe baririmbyikazi twabonye genda muzi kera cyane kuva muri genda natangwe kumumenya ibikorwa bye mu mwaka wa 2011 ari mu mugwi witwa Question yo mu bwiza ari n'abaririmbyi batandukanye ba Tali West ba Albiwa na Mandalino. Muririmbyikazi yatanguye kugombata kera cyane hanyuma araja muri Empire Avenue ego araja muri Uganda aja mu Rwanda arakora n'ama management atandukanye hanyuma yarakoze indirimbo nyinshi monamu n'izindi uno mustubahe ya monamu penzi lako ni kama sukari. Oh yeah, si ibyo. Bavuze asali. Reka. Penzi lako ni kama tunda. Ko bavuze. Okay. Sawa, Miss Erica numwe baririmbyi rero tuzobandanya twibuka kuko ibikorwa byiwe ntibipfa. Ego. Niteka rikomeye cyane kubona abaririmbyi bashobora guherekezwa n'iteka ry'igihugu. Urazi ko Miss Erica musiba muhamba bashize kwidira ko igihugu kibabyibuka kumwe mu bantu bakoze ibikorwa bikomeye igihugu. Kuri kana indirimbo yitwa Monamu yagiye rakartona cyane. Kuri
turabandanya tubashikiriza zimwe mu ndirimbo twashimye kubashikiriza z'abaririmbyikazi b'abakenyezi batanguye umwuga kera. Twagiye turabavangavanga, harimo abakibandanya, harimo abitavye Imana, kandi harimo n'abatakibikora bafise ubundi buzi bagikora. Turabandanya n'umuririmbyikazi Natasha Ngendabanka. bazira ukutavyara canke ko batavyabahungu ngo bahoneje umuryango nibaruhuka hijoro n'umurango abandi barakumirwa bakanigana ijambo n'abagira ingorane zijanye n'akazi kuko base kutibanga mukenyezi nirakagohe doma kurutso kuwo wese ahoteye agateka kawe cange kamugenzawe yamenze amabi yakorerwa abakenyezi amabi yakorerwa bigeme yamenze amabi yakorerwa abakenyezi amabi yakorerwa bigeme emwe baramwibagara mugufata kunguvu abakenyezi n'abigeme bagakorerwa ivyamfura mbi nayo bafatwa kunguvu ibiharuro bikiyongera hirya no hino aho nitwibagiye mu mashure abana babigeme bahinduka ibikoresho bagashurashuzwa n'abari kubakingira mukenyezi nirakagohe doma kurutso kuwo wese ahoteye agateka kawe cange kamugenzawe yamirize amabi yakorerwa abakenyezi yamirize amabi yakorerwa mu ngo zacu yamirize amabi yakorerwa abakenyezi mu kibano amabi yakorerwa yemwe tuvire hasirime dufashe bime bishemeye umukenyezi cyangwa umwigeme agize ingorane benizo tutaravye amamuko yiwe abari bo bose bagize izo ngorane tubiteho mu kibano kuko bose n'abana b'Uburundi mukenyezi nirakagohe doma kurutso kuwo wese ahoteye agateka kawe cange kamugenzawe yemwe yamirize amabi yakorerwa abakenyezi amabi yakorerwa bigeme mukazi amabi yakorerwa abakenyezi mu mashure amabi yakorerwa bigeme amabi yakorerwa abakenyezi mu mabohero amabi yakorerwa bigeme n'ahandi hose amabi yakorerwa abakenyezi amabi yakorerwa bigeme Yes, undi muririmvyikazi ni umuririmvyikazi yitwa Shani Queen. Shani Queen yatanguye ari kumwe na Lolilo mu Good Cousin, ari kumwe n'aba Bamson n'aba Arafro. Araza kugira career solo muri kano kanya, ariko kandi indirimbo za kirake nta ma video tushobora kuronka, ariko ari indirimbo yaririmbye yitwa Queen kuvuga ni Shani Queen akavuga ati jewe ndi Queen. Wow. Pam 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 twagiye.
Usiprime. Uni moto wa gesi. Magic voice. You already know. Furugu nyingi paka wanapagawa. Nasema chichi mpaka wanachashawa. Masitatu wote minda ya udawa. Mwambie kwa thamene simanishi shawa. Beki hujo munyitande. Ibo bafu munyitande. Hiyi wanyu munyitande. Ini washu wanyitande. Queen, queen, queen. They call me queen, queen, queen. They call me queen, queen, queen. They call me queen, queen, queen. Kila siku mimi nikipita fasi, maboi wote wanashoboka na staili. Kila kona I be chilling with the bosses. Mademu wote mina wapa wasiwasi. Call me bad girl killer. Mambuiga wote kupani nishawaminya. Usijaribu levo hizo tapotea. Ebo pangu sakiti kweni karetea. Furugu nyingi paka wanapagawa. Natema chichi mpaka wanachashawa. Masitatu wote minda ya udawa. Mwambie kwa thamene simanishi shawa. Beki hujo munyitande. Ibo bafu munyitande. Hiyi wanyu munyitande. Ini washu wanyitande. Queen, queen, queen. They call me queen, queen, queen. They call me queen, queen, queen. They call me queen, queen, queen. Na wasoma kwa mbali wanachechema. Wakiniona jukwani wanatetema. Ruti ndefu kama truck wamesimama. Wambe mtoto mama rudi kunyonya. Walisa nani jua nitisha dada. Punguza speedi punguza papara dada. Iga kunywa kwa tembo uchanike msamba. Ona wanavyo yumba yumba chesa samba. Siku nyingi paka wanapagawa. Natema chichi mpaka wanachashawa. Masitatu wote minda ya udawa. Mwambie kwa thamene simanishi shawa. Beki hujo munyitande. Ibo bafu munyitande. Hiyi wanyu munyitande. Ini washu wanyitande. Queen, queen, queen. They call me queen, queen, queen. They call me queen, queen, queen. They call me queen, queen, queen. Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Ruka ruka juu, ruka ruka juu, ruka ruka juu. Let's go. Waipa, waipa, waipa. Waipa, 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 waipa. Beki hujo munyitande. Ibo bafu munyitande. Hiyi wanyu munyitande. Ini washu wanyitande. Queen, queen, queen. They call me queen, queen, queen. They call me queen, queen, queen. They call me queen, queen, queen. 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 Kimwona nyana amezeeka, ujua amekwepa mishale mengi. Mkiona napita, mseme shikamo mama. Turiko turashikiriza rero indirimbo z'abakenyezi bakera nabo bakera bakibandanya n'aba bihevye bakakora ubundi buzi eka n'aba bitavye Imana. Rest in peace twabuze tutanka ariko Imana yarabashimye kuturuta. Rero nizo ndirimbo twakorera no musiko mukenyezi ababisore n'abashingana hahe mutwihangarire cyane kuko ubu turi mu ndwi yahariwe umukenyezi. Ubu dukorera ku mukenyezi gusa rafanize kutafusha. Ego mama wanje numukenyezi ndafise n'umwana umwana w'umukenyezi. Umva rero mfise umwana w'umukenyezi. Mbona mukenyezi ugira mana yahaje na mwana umukenyezi. Umwana navyaye ariko umukenyezi bamwita umukobwa. Si umwana w'umukenyezi. Bon, niyazoja mu myaka iri imbere kandi ariko tubikanye. Ariko ubushwa ari abagabo barongora abana b'abakenyezi. Abakenyezi b'abana canke bibaza. Ari bya bintu two turavuga tuti ngo kuyamiriza amabi akorerwa abakenyezi. Ari abagabo barongora abakenyezi b'abana canke abana b'abakenyezi. Niyo bajawega toutes femmes se sont. Oya ndiko navuga ati ariho amategeko avuga ati umwana umukobwa umwigeme ategezwa kurongorwa afise imyaka 18. Musi ya 18 abari umwana w'umukenyezi canke umukenyezi w'umwana. Abari umukobwa. Ariko amaze kuja mu rugo.
umva afise Kenza ariko aba mu rugo barahari 16 barahari ashaba umwana w'umukenyezi cyangwa umukenyezi w'umwana ego turashimye cyane abakenyezi bose wariko rambwira ibintu byo gufuwa sishaka gufuwa ko mama wanje deja n'umukenyezi hanyuma je ndafise n'umwana w'umukenyezi ndafise n'umukenyezi wanje kuvuga umwana wanje uwo mukobwa azo umukenyezi umva turacakora muri yambono ega mu bisanzwe ni kwagura mu bisata byose umva turiko turategura kazoza kuvuga umwana umyakiza umukobwa azoba ari umukenyezi kandi muri ico gihe rero je nzoba nicaye kuri jardin umwuzukuru nzanira amazi ku kirahuri so turashimiye cyane abakenyezi bose n'umunsi mukuru w'iwanyu ariho ibintu byinshi cyane bikorwa ku munsi mukuru w'abakenyezi bidahuye n'umunsi mukuru w'abakenyezi hari abantu benshi uwo munsi baca baja kuborerwa amakazi ya 6 mubahiriza agateka kanyu ariko kandi mubahiriza nakandi agateka kabandi bantu agateka ka twebwe abagabo n'agateka kurugo uzi ntimwibagire kuja ku kazi abasenga Saturday muzo kwibuke yasha Saturday nugusenga abasenga dimanche umenye yuko dimanche nugusenga ariko lendi nakazi sawa rero turabashimiye mwese imana ibahezagire cyane gose tugire gutega basha tugire amahoro nasasagare n'iterambere ry'abakenyezi bose yego mukenyezi nikirumara bye